isanganya ry'umuyagankuba mu ikambi ya gisirikare iri ku Musaga, aho hari ububiko bw'ibigwanisho kubera umuyagankuba watumye hasha imangazini yarimwo ivyo bigwanisho haca haba ukumvikana ko ibisasu vyaturaguritse. Ni ivyo vyonyene, ntihagire abandi bagira ngo n'ikindi cabaye. Ni uguhumuriza rero abantu yuko ababijejwe bariko barakora ibishoboka kugira ngo ntihagire amasanganya menshi aba. Umuyagankuba bamaze kuwukuramwo, ico ni ca mbere. Ica kabiri nuko abegereye aho hantu ku Musaga bari hafi batojurugirika ngo baje kure birukange, boguma aho bari kiretse abegereye aho hantu. Abegereye aho cyane ndibaza bamaze kubikora bigiye inyuma gato, mugabo abari za Gasekebuye, za Kanyosha, hehe Kinindo ntihagira aho baca, bagume hamwe ntihagire ikintu gihava ngo bahure n'amasanganya y'ivyo biriko biraturagurika. Rero inzego zibijejwe ziko zirakora ibishoboka kugira ngo ivyo bize guhagarara. Abantu borema si ibitero vyabaye nkuko bamwe bari batanguye kubivuga ndamana gato. Twagomba rero guhumuriza bene igihugu yuko ababijejwe bariko barakora ibishoboka kugira ngo barabe yuko nabo bakomeretse bajana kwa muganga. Kuri uno mugoroba habaye isanganya ry'umuyagankuba